Ndagitse bwakeye nyakubahwa ambasaderi jewe nitwa Irampa Reine mvuki Buhonga nkaba ndi ngaha imasrikte mu Buholandi nihomba jewe maze imyaka 92 mu barondeye independance mu bayirwaniye mu bayirondera biruka narimwo rero twebwe tukiriho hamwe n'abana bavutse muri uwo mwaka yateye impundu yabateye impundu aho mukoraniye ngaho mwigina uyo mwaka mwiza iyo myaka 60 tumaze niteka rikomeye cyane nyakubahwa ambasaderi ntiworaba akanyamuneza mfise ndabona ko mugira mwihereze muri ko murakanywa naciwe muransomya nabuze amagara y'ugushikiyo ariko ni kazima turi kumwe